uwo mwaka uheze mwarabonye ko twahuye n'ibitari bike mu rugamba rujanye n'iterambere, abadadaza barabaho, mugabo kubera inzego z'umutekano zihari twararwanye kandi turarubandanya. Uno munsi rero nkabanezerejwe nuko koko nabonye ko mwamaze kubitegera. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna basi n'umutekano, ubushikiranganji bw'ubutungane, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'iterambere ry'abene gihugu, bose mwese mugiye hamwe abene gihugu baca bakurikira, abantu batoba itunga ry'igihugu bose turazi ko bazotsindwa. Ubu niyo ntumbero twihaye yuko uwo mwaka ucutangura 2025 ari urugamba rukomeye rwo kuja kuri iyo ntumbero yo gukingira itunga ry'igihugu no gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo natwe tugire ico dushoye. Uno munsi rero tuwushitse ko igihugu cy'u Burundi caramaze kwihiteka gihagaze neza imbere y'amakungu. N'ikimenyamenya nuko mwabonye amanama yabaye mu mpera z'umwaka kuva mu kwezi kwa Gitugutu, mwarabonye yuko amakungu yamaze gusubira kwizera Burundi. Harabaye inama ikomeye y'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza muri Afrika, abarundi kazi bari barimwo, haraza abatambukanye b'abakuru b'ibihugu, ndetse haraza n'izindi ntumwa zivuye hirya no hino hanze gushika naho abanyaburaya bazamwo, vyerekana icizere. Bukeye kabiri twagize izindi nama y'ibihugu 21 bigize ishirahamwe Komeza, nayo abakuru b'ibihugu baraje murabakira, kubona baremeye kuza nuko babona hariho umutekano ataco baba. Uburundi ndetse baca barabwizera, baravuga bati Uburundi nibwo bugiye kurongora iryo shirahamwe. Nagira ndabasabe mwikomera amashi kuko vyose nuko umutekano hari. Bukeye kabiri naho muri uwo mugambi w'iterambere ry'igihugu mwarabonye yuko isi yose yakoraniye ngaha, isi yose, abagwizatunga, abanyamitahe bose bakoraniye ngaha, dushaka gutunganya ibiganiro hagati y'abo banyamitahe bo ku isi yose be n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo turabe ingene dushora umutahe muri ritunga kama Imana yaduhaye. Icatunejereje, benshi bari bahunyoye mu Burundi bwa mbere bagiye batamacumu bavuga bati turabonye iki gihugu, ndetse hari n'abavuze ngo cari cinyegeje hehe. Ikintu cyose gifise umwanya waco. Ivyo rero ntivyari gushoboka atamahoro n'umutekano hari, kuko nta bari kuza. Uno munsi duhimbaje uyu munsi, abarundi bose biyumva ko ari abarundi, basigaye bose bavuga bati Uburundi igihugu cacu ciza. Twariyambuye ka karanga muntu bari baduhometseko ku bwoko. Uno munsi twese turemera ko turi abarundi, turi ba mugabo umwe, tugizwe n'imiryango myinshi kujya kwa bene Isirayeli. Abantu benshi ico ngirango ntibagihiga imanga, barabona yuko ubu dusa twese, nta muremure, nta mugufi, nta ubyibushe, twese twarabonye ko turi abarundi. Dushitse no kuri uyu munsi duhimbawe, turi mu cari kimwe igihugu cy'u Burundi. Uburundi twahaye Imana ikibanza ca mbere. Dufise aho tuvoma ivyiyumviro bituma dushobora kubandanya urugendo gushikaho ca igihugu tukigira igihugu c'amata n'ubuki. Urugendo ntigworoshe, uca mu mitego myinshi, ariko Imana ikorana n'abahizi. Ndiko ndasoma neza ibiba ivyabaye no ku bandi, cyasanga hari ibigeragezo bitatu ku isi. Ikigeragezo ca mbere ni ikigeragezo wikwegera, ukazobura ikinebwe, ukanga gucungera umutekano, nta uzoronka, ukaba ikinebwe uzoba umukene. Ikigeragezo rero wikwegeye kugira ukivemwo birakugora. Bari ca kabiri ni ikigeragezo Imana ishiraho kugira irabe yuko uri umuhizi, irabe ko wemera guhangana n'ico kigeragezo. Ico muzokibona naco nyene. Imana irareka ikintu kikaba ikagishira ngaho kugira ngo
irabe ko wewe wemera guhangana naco, kuko Imana ikorana n'abahizi. Mukazobona ibigaragaza imbere yanyu rero, ntimuze mwirirwe muragira ngo iki, Imana ibibizi ko kizovaho, mugabo murahangana. Ikigeragezo kigira gatatu nico Imana ishira kugira irabe ko uyemera. Ico kigeragezo muzokibona hamwe uvuga uti aha naho norandagwana naco, ikise shobora kugikura mu nzira. Ico rero Imana nihikurabira kuyemera, kuko wewe aho umwana w'umuntu yananiwe, akarorero imvura itaze hari n'umwe ashobora guhangana nayo, kandi ubuzi ko inzara izo gutera. Mugabo ucuvuga uti none ko ibintu abishoboye, uti Imana gute? Abarundi mwarabonye ko twese twicara tugasenga igihe kiraho, tugasenga indwi yose, ku munsi ugira indwi imvura ntiyaciyigwa. Ivyo bigeragezo rero imisi yose mubibonye, ntimuce mucika ivuto, ntagire ucika ivuto. Niba bakubwira ngo Burundi ngo no munsi ngo si igihugu gitunze, naganda babwire ko gitunze, ahubwo hariho ikigeragezo cyari cyadushikiye, twese tuba nk'impumyi, ntitwigera tubona ubutunzi igihugu gifise kugira ngo tubuhingure. None rero ubu twarahabonye, nico gituma naganda baremeshe uwo mwaka utangura, Uburundi muzobona butanguye gushora. Kare ntitwahora dushora, ubu buzoshora. Yo mvuze uko rero uca wumva rero bamwe bakamira mu nduru, ahisharira icariza ngo Abarundi bagira batawe gushora. Aha ni mwebwe muca mukanura rero, muca mukanura mukama mugavye.